iyi cadre macroéconomique murazi ko dufise ya stratégie de stabilisation macroéconomique sur 25-27 aho tuyiyemeje ubu yuko dutegerezwa kugabanya taux d'inflation, taux de change, dufise taux de change parallèle na taux de change officiel hariho amagap manini menshi cyane. La masse monétaire en circulation, iyo stratégie twarayigize rero sur 25-27. Iki ni kindi kintu kiza gutuma ibi bya déficit budgétaire turiko turakorera kutegerezwa kugishira ku inguvu nyinshi cyane, aho tuviza beaucoup plus la coordination efficace ya politique budgétaire na monétaire ainsi que la mise en œuvre des réformes structurelles. Nshaka kuinsista yuko la politique budgétaire tegerezwa kuba iri en alignement avec la politique fiscale. Ni ukuvuga yuko ivyo prévoit ya kudepensa negerezwa kuca ndabijyanisha no kuduza amakori kugira nze gufinansa, bica bituma tugabanya gufata aya avance ya BRB, bica bituma tugabanya gufata madeni, bica bituma meme na la masse monétaire turiko turakoresha tushobora kuyigabanya kuko birafise directement une implication sur l'inflation. Iki naco ni des points très importants i contexte turimo yo kugabanya ama ministère no kugabanya ama direction générale, kuko muvyibuke ko twavuye kuri 145 direction ubu turi kuri direction générale, ubu turi kuri 47. Ari kibazo babajije ati none ni muri kumuraguiza ama structure au niveau décentralisé. Mugabo amafaranga y'umudeje umwe nkuye arashobora guhemba abaplanto 10-15 facilement, kandi mu planto na intendance abafise na nakimwe abafise. Aha karagaciyemo kugira twerekane gituma iyi réforme izo dupermeta ko minimiser les dépenses turiko turakoresha. Yero la mise en application yo cadre légal yose réglementaire na twagiye turavuga il affecte de manière substantielle l'exécution du budget, aho bica biza gufatana na article 22 kuri alinéa B ivuga yuko mu gihe habaye des mesures législatives canke réglementaires zishobora kuaffecter de façon substantielle l'exécution du budget. Dans ce cas, la révision budgétaire ikiba une nécessité kachikugu. Iki rero iyo cadre légal et réglementaire twavuze ikituma rero duhindura le budget 25-26 sur la deuxième partie de l'année uvyo turiko turakora, kuko ari ama programme amwe yavuye muri ministère kanaka kaja muri ministère ya commerce yari sanzwe hari, muga murabona ko byinshi byagiye muri ministère ya energie et mines, byavuye muri solidarité, bimwe byagiye muri justice, ibindi byagiye muri fonction publique, ibindi byagiye muri intérieur. Ibi byasabye yuko dusubira kandi kureorganiza le budget ingene tegekanijwe. Ikindi cya kabiri gikomeye nuko ubu les directions provinciales en cours de mise en place, kuko ubu libaza ko bientôt turaronka les directeurs provinciaux bazokoraho bisuba ko baronka les budgets. Il faut ko baba doté d'un budget bashoboye gukora ibikorwa bimwe byahora bikorerwa hejuru bikamanuka. Hanyuma kukuntu twasipimye certains ministères navyo nyene bisaba yuko amafaranga amwe acagabanuka kuko hariho ama charge fixe. Nk'ubu tuvuge muri ministère ya solidarité yari hari amafaranga ari muri cabinet du ministre, ayo mafaranga yose y'ama charge fixe yiwe, ama frais de mission, impapuro yarakeneye, staff yose yarafise, murabona ko vyaciye bibasupprimer. Ministère ya commerce la même chose. Ivyo byose byasaba yuko tuca dusuya kandi kuraba ama dépenses tukayagabanya muri loi de finances rectificative tugiye turakora no munsi. Iyi passage ya 18 provinces à 5 provinces nayo nyene twari dufise abamuramatari 18, ubu dufise 5. Twari dufise abamustaneri 119, ubu dufise 42. Ivyo byose bituma yuko dusuya kandi kurostructura le budget. Hanyuma la gestion budgétaire 25-26 yabaye marqué dès son lancement par une forte pression sur la trésorerie de l'État. Tugitangura gusa le budget 25-26 kubera amaresta pay yari yasigaye muri 24-25 angana na mu 230 milliards. Amaresta pay no kuvuga n'ibintu byabaye exécuté muri budget iheruka, muga tutaprevoye muri budget 25-26 twategerezwa kuriha pour 230 milliards. Ivyo byaciye bigira pression sur la trésorerie kandi twari twayateguye. Aha ne tuvuze rero les arriérés parce qu'on a clôturé l'année budgétaire avec un déficit à 1017 milliards qui est de loin supérieur à déficit budgétaire twari twatanguranye. Bisaba rero ko tuca tugira des réajustements turabe ngene dushobora kuriha ivyo bintu. Rero la prise en compte yavyo muri budget revisé tukiko turakora no munsi y'amaresta payé itegezwa kugira impact rero ko tegezwa kubiprevoir kugira dushoboye kuriha abantu bose atakibazo kibaye.
amikine nuko une partie des recettes zari initialement prévues pour financer les dépenses du budget zabaye affectées muri paiement de reste à payer. Ico rero kicagira conséquence sur la détérioration du déficit budgétaire kuko urumva nkayo 230 miliyari tutari twateguye ugiye kuyarira kuri budget en cours utayateguye nécessairement biragira impact sur le déficit budgétaire. De plus, certaines catégories à recettes fiscales et non fiscales au premier trimestre 25-26, ça je crois enregistrera à ma performance très satisfaisante. Andatanga exemple twari twateguye ko plus de 100 miliyari azoba mu vy'ubutare ayo mafaranga trimestre ya mbere ya kabiri twarabonye yuko tutashitse ku ma cible twari twihaye. Amavieux boisement qui était 188 miliyari yo kugurisha ibiti vya Gakara na hehe gushika uno munsi ntiturabigurisha. Hama bimwe vy'amaparmere yo mu Rumonge najya mu Rugazi ajya mu Kivoga hose hari amafaranga twategezwa kubikura ko bavuga yuko les contrats zitegeza kuca zibari négocier. Twari twitaza amafaranga atari make ivy'amatitre foncier digitaliser la même chose. Semestre ya mbere yaheze ayo marosete tuteko tuyakora malgré naho twakwije amatarget mugabo ayo na marosete menshi ko nave prévu muri budget tutashoye kuronka amafaranga yayo. Nico gituma naya mafaranga ya nagesa y'ibigori twategezwa kugurisha yari 145 miliyari nga gushika uno munsi na 30 miliyari turagira. Ivyo byose bituma yuko tubona yuko amarosete il faut que tu réduises tu revois à la baisse nos ambitions kugira ntitubana dukorera ku ma prévision atameze neza. Ainsi, la présente révision budgétaire vise à faire des ajustements nécessaires afin d'aligner les dépenses aux recettes réellement attendues et préserver l'équilibre budgétaire soutenable. Aha ndacishamo niyo ndiko natanga des exemples. Ujya kujya mu nzu tugera le budget yo mu nzu na le budget igiye gutegezwa kuyishira kujya. Autrement dit, ce qui s'applique au niveau micro s'applique également au niveau macro. Ndafata exemple banal, mu gitondo ndazindutse mfize inoti ibihumbi 10 mu mufuko. Nza kwiyumvira kujya mu ma dépenses de luxe maje gukuvura d'abord les besoins de base. Nukubanegeza kuraba ko ikiro cy'umuceri cyabonetse. Nigezwa kuraba yuko ikiro cy'ibiharage cyabonetse. Nkaraba ko naronsa amavuta, nkaraba ko naronsa umunyu n'amakara. Maze kubona ko ivyo bintu byavuye muri ya noti ya 10 niyo nza kwiyumvira kuza kugura ikiyeri. No mu gihugu rero niko bimeze. Manza kuraba igitoro cyabonetse. Naronse fertilisant. Naronse imiti, naronse amahera yo kurungika abana ku ishuri imbere yuko nza kwiyumvira kugura umuduga uzotwara abantu ainsi de suite. Nico gituma turavuga yuko on doit aligner nos dépenses ku ma recette kugira ntidusange turiko turaviva au-delà de nos moyens. Ico ni ikintu qui est très important kuko bica turaba yuko ivyo turiko turakora c'est ibintu biri soutenable dans le temps cyangwa ibintu dushobora ko no munsi ejo ugasanga habaye faillite n'ivyo. Donc, la préparation du projet de loi des finances rectificative sur l'exercice 25-26, la période naïveuse et les 6 mois prochains, s'inscrit dans une logique de prudence et de discipline budgétaire, tout en garantissant une cohérence globale entre la planification stratégique et la planification budgétaire. La cohérence globale, nous couvrons que chaque dépense qu'on a prévu dans le budget, il a fait un essai en outil stratégique. Nous couvrons qu'il y a un PCDC. Qu'il y a aligné la politique sectorielle, qu'il y a aligné la politique, le plan national de développement, qu'il y a aligné la vision. Pourquoi il ne faut pas que la vision, tu fasses comme étant un slogan. Il faut que tu vois les choses que tu racontes, il faut que tu aligné. Si je prends l'exemple du pilier à Kabili, il faut l'efficacité économique. Dans ces objectifs, il faut que les infrastructures logistiques et le transport. Il y a un objectif et nibaza ko ari ya gatanu canke ya gatandatu si je ne me trompe pas. Il faut yuko ndaba yuko qu'est-ce qu'on n'entend pas les infrastructures de transport. Qu'est-ce que les infrastructures logistiques turiko turavuga? Amahera ndiko ndashiramo uno munsi ampermeta gushika kuri objectif. Fashi nk'iyo example. Uno munsi namba tuvuga yuko dushira ko amafaranga muri anagesa kugira yubake amahangare de stockage. Ko twaramaze kubona yuko mwimbu tuwufise. Les infrastructures logistiques wa mwimbu naronse waduze naronse ahantu ndawubika kugira nje ndawushore mu nyuma yo ngaha ndafise ibarabara ndawucishako kugira ushike ku isoko uzimbutse canke ndawutware mu kindi gihugu kugira ushike kunzanira amadolari. Niyo nce muza kubona ngaha mu kimwe mu bibazo batubagije ejo muraza kubona l'alignement on parte des piliers za vision tukatumanuka kuri objectif za vision
tukamanuka ku ma objectif ya PND ku ma axe ya PND tukaca turaba kuko burya le budget c'est un outil de mise en œuvre ya vision à travers le plan national de développement. Nizero tegezwa kuraba yuko est-ce que la dépense turiko turagira la qualité de la dépense est-ce que ça vaut la peine. Niyo example ndiko ndavuga mvuga ati kubaka ibarabara riva mu Gahumo muriza mu Cyanguzo rizopermeta iki, rizopermeta ko tuduza le flux des biens et services n'abantu bazocyajya. Muribuka ko twashyizeho poste uno munsi ya Obere. Il faut pas ko abantu bose bakikobero, il faut ko dusubira kandi gukora n'ahandi hantu binjirana. Bizoduza amarosete bice bituma dufise ahantu binjirira ahantu henshi. La même chose ibarabara riva Gasenyi rigaca Gisagara gushika mu Cyanguzo. Ibyo rizotupermeta kuduza le flux kuko murazi ko hari ibigori byinshi barima ivyo ko tubiko. Ibyo ayo mabarabara ndiko ndavuga n'amabarabara ari mu twashizemo. Ibarabara riva mu Gisuri gaca Ikinyinya il faut ko rikogwa kuko ryo bipermeta wa muntu yarimye akaronka ahadandariza. Ni biro tegezwa gukora muri ivyo turakora les outils zose nagenda ndavuga yuko turaba ko ziri aligné. Sinon tuzosanga tout simplement vision na PND ala maslogan tubivuga tout simplement pour tubivuga. Ikindi le projet de loi de finances rectificative sur l'exercice 25-26 turondera ku consolider les acquis de la réforme du budget programme en cours d'implantation depuis l'exercice 22-23. Kuko niho twatanguye ico gihe kuvuga ibintu vya budget programme. Ni naho ico gihe hahinduka la loi organique relative aux finances publiques le 20 juin 2022. Niho ryahinduka rivuga ikintu cya budget programme. Niturabijamo sawa mugabo nkuko son excellence akunda kubivuga yuko on apprend la guerre en la faisant. Dutegerezwa kuduga ku mwaka 2022 byatogoye nibiye tuce tubikosora ivyagenze neza tuce tubipreserva. 2023-24 ni gute, 2024-25 vyagenze gute, 2027 nitugume turi hahandi kuko bugi kibi suko ikosa ikibi nuko atacigwa ukura mu ikosa baba barakoze. Rero hariho les acquis iyo reforme tutegerezwa ku maintainer kuko iyo budget programme iratubwira neza yuko an annexe yi budget tubahaye mutegerezwa kuba mufise le projet annuel de performance. Chaque ministère kerekana les activités kirakora n'icyo ziriko ziraterera. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kuko même no muri à la fin de l'exercice vyoba vyiza tugarutse duheza exercice budgétaire tuzanya le rapport annuel de performance. Twavuze ko tuzokubaka isoko ya Bujumbura ngiyi twarayubatse. Twavuze yuko tuzoha abana intebe mu mashuri ngizi zaratanzwe. Twavuze ko tuzokubaka amazone ngaya amazone yarubatswe. Twavuze ko ubutegetsi buzokwegera bene gihugu ngaba bene gihugu ni bakigenda Bujumbura kurondera ibintu byose bikaba ari ibintu biri palpable kuko mwebwe mugejwe kuraba yuko ivyo leta yavuze biriko yajya mu ngiro. Dans ce cadre rero byasaba yuko tugagne le vie générale des objectifs spécifiques n'ama indicateurs de mesure de performance auxquels sont associés des cibles des résultats aho twafekta ko byarakozwe bituma turenforcer le cadre de performance des programmes budgétaires tout en tenant compte kuri iyi budget turiko turarevisa. Donc la préparation yayo yi présent projet ya loi de finances rectificative intervient kandi kugira dushoboye kugira permettre l'opérationnalisation progressive ya budget programme en conformité avec la nouvelle restructuration du gouvernement ko ari ama programme menshi yagiye arimuka ava hamwe n'ahandi. Ivyo rero twacha tuvyerekana muri PTBA nke tugenda turabikora. Hanyuma ikindi nuko twifuza coopérationnaliser la déconcentration des services publics. Ngomu muri finance mu ntara tuzwa dufise la direction provinciale en charge du budget finance hamwe na patrimoine na comptabilité. Hazoba rero na direction provinciale de économie numérique. Hazoba na direction de marché public. Utu marché duto ni dukeneye kuduga au niveau central. Dans le cadre de la gestion efficace de la dette aussi, et revision budgétaire, tutegerezwa kuveya que ikintu cha gestion efficace de la dette na trésorerie kiboneka neza ko tutegerezwa kugira un plan de financement annuel ingene tuzoriha amadeni. Le gros du budget muza kubona muri ministère ya finance n'amafaranga yo kuriha amadeni. La dette intérieure d'office uno munsi ni hejuru cyane. Amariyeri yo nyene dufise ni plus de 6 000 milliards. Tutegerezwa kuriha. Rero tutegerezwa kwikana ngene tugenda turariha ku mwaka. Amadete extérieure si menshi cyane mugabo nayo nyene tutegerezwa kwerekana ngene turiha kutegerezwa kuba turi crédible auprès de nos partenaires baduha ayo mafaranga. Ikindi nacyo tutegerezwa kuevita nuko mu kuriha ayo madeni tutegerezwa kuveya
kugira ntitugire recours ku ma avance ya berbe ubu turerekana neza yuko kizira yuko ama avance ya berbe turenza 10% de recettes de l'année dernière. Nukuvuga ko berbe tukeneye amafaranga twayabuza ahantu hose tuyisabye amafaranga y'ama avance il faut pas ko arenza 10% kuko biri muri ya stratégie de stabilisation macroéconomique turiko turakorerako. Les prévisions budgétaires de la loi de finances rectificative sur l'exercice sont établies sur base d'une prévision de croissance. Muga ivyo navuze byose bimeze uko ibintu byose nibimeze nabi. Hari ibintu bimeze neza. Tugiye kuraba no prévision en termes de croissance. Tutabla sur 4,6% contre 4,1 y'umwaka uheze twari twagize. Ati none twibaza ko nibiki bizotuma iyo croissance iduga nuko twibaza ko azoba le bon comportement des secteurs agricoles et miniers. Nibaza ko mumaze iminsi mubona inguvu nyinshi ziko zirashigwaho muri cyo gisata. De façon concrète, turafise des hypothèses twakoreye ko kugira tuvuga ati umwimbu uzoduga do 4,6% uno mwaka. Hypothèse ya mbere ni promotion des pratiques de mécanisation et d'accroissement de la productivité agricole. Murabona yuko abantu mu secteur privé benshi bariko barinjiramo. Hari umushinga amateka tubona muri misa amazi misa ariko ratanga ibikoresho bijanye no gukoresha la mécanisation agricole. Hariyo n'ibindi biko birakogwa za rusi kwigisha abana ainsi de suite. Ibi bizogira impact ama irrigation turiko turakora aha mu kiyaya cyo ino za Giharo na hehe hose. Ibi byose byo kugira ama irrigation byose bizotuma tuduza umwimbo. Hypothèse ya kabiri, le développement des chaînes de valeur bovine, porcine, caprine, ovine, avicole et équine par la construction des centres naisseurs. Hariyo centre naisseurs zibizamaze kubakwa butuzongera ko zindi zine ku i chaîne de valeur quinicole kandi zariko ziravansa. Kimwe mu bibazo bubaha abakinguza amateka bo muri commission yamaho babajije ati quel impact muraza kubona mu nyishu kuko le Burundi ni gihugu kimwe gifise centre naisseur igira ama grand parento n'amaparento akabura akarere ubu tugeze kuzishika ibihumbi 7 dushobora kuba turiko turakorera ngaho no munsi ko ama centre quinicole ataragwira ubu batangiye kuzibaga no ruhombo rukomeye cyane kuko ijya sushi rumwe rugugwa 23 euro kuko ara masushi twatwo turakorera mugabo inyishu muraza kuzibona mu bibazo nitwagera kuri iyo etape. Hypothèse ya gatatu c'est le soutien à l'accroissement de la production minière ikinibaza ko maze imisi mubibona la production y'inzahabu iriko iraduga sensiblement kandi turanabibona n'ibiharuro muri berbe. Twifuza rero yuko naba abandi bakora de façon artisanale tushobora kubagarukana dufashe turiko turanegocia ama contrat na Soteb hariya ibutihinda naza giteranye n'ahandi hose nuko dutabla au moins yuko dushikana ibiro ijana ku kwezi niyo target turiko turakorerako. Ubu turashobora kugurisha ibiro 10 na bingahe 200. Anashaka mvuga ikintu ki très important, ikiro kimwe ubu kigeze kuri $150,000 cy'inzahabu. Les statistiques zatwereka yuko dushoboye kurero guturasa inzahabu zose zikava mu kinywabi vyoduza sensible. Manyuma ya maminere ya 3T nizi zose tumaze turiko turiruka kwinyuma murabona yuko zizoduza umwimbo. Hypothèse yindi kurikira c'est la promotion du développement des secteurs de l'énergie, des mines et de l'artisanat. Murazi neza yuko umuyaga nkuba la production ya 12 inguvu nyinshi ko zirakoga muri projet Ascent nuko buha la distribution umuyaga nkuba ushika kure cyane bishoboka. Ibi byose byaweza pa biriko birakogwa ni kugira umuyaga nkuba ushikire benshi bishoboka hama les indices zikore ziduza umwimbo. Muri secteur minier turiko turakerisa des équipements murabona ko twashyize ko amafaranga atari makeyi kubwiye tugure les équipements d'extraction des minéraux. Hanyuma no ku professionnaliser aba bakora de façon artisanale muri secteur minier. Une hypothèse dukorerako c'est la construction et l'entretien des infrastructures d'appui à la production. Ibi vyama agropole à travers le projet Bridep na handi hose biko birakogwa ni kugira tuduze les unités de transformation. Muraza kubona nko par exemple muri budget za Giharo hariho unité de transformation y'amata yakozwe irubakwa mugabe bitari bwaronke byankenerwa nk'ubu twashyizemo amafaranga kugironke umuyaga nkuba batangure kuyikoresha. Bijya byose byo kuri aéroport ijya terminal container itangure gukora ijya terminal container yo kuri poro itangure gukora turabe yuko twoduza ama infrastructure d'appui à la production. Ikindi kintu gikomeye cyane dushaka kwinguvu c'est l'amélioration de l'accès aux services de base et la protection sociale. Mugiye kuraba ingene turiko turabikora ibi bintu biza bikurikirana neza na vision ko vision ifise pilier ya mbere
ya engagement de l'État. Engagement de l'État vyinshi birimo ni vya efficacité gouvernementale byo kurwanya igiturire. Mugabe ibindi tweko turavuga tuhejeje kuvuga ni ibintu bija biduza umwimbu. Mugabe ntushobora kuduza umwimbu udafise capital humain. Udafise umuntu yavutse neza ngo avugwe, udafise umuntu ngo amaze gukura aronka aho yiga ameze neza, ahije kwiga aronka haba heza, hanyuma aronsa ahiga neza kore, ahije gukora aje gukukuruka atafise umutima uhagaze ngo ejo nahijya yeje ngo azogira ngo azopfa. Nico gituma muza kubona muri budget amafaranga twashize mu ntebe ni menshi cyane, 18 miliyari kugira ikibazo c'intebe gihere. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, ibitaro byose byatangiye gukorwa kubakwa za Busoni za Nyabikere muri Bujumbura Rirari Sare ainsi de suite. Twashize ingufu nyinshi ku zatanguye zitarahera tuziheze kugira au moins les structures de soins de santé zibe zihari hama tusuye kuzekipa. Icya gatatu mwabonye yuko twashize amahera plus de 7 milliards pour la protection sociale. Yanginga umukuru w'igihugu yafashe muri agitangura legislature avuga neza yuko abagiye gukukuruka baronka amafaranga yabo umushahara wabo wanyuma, naho tutabikoze gutyo turiko turiga ngene le minimum un certain pourcentage baza kuyironka a partir y'uno mwaka tugiye gutangura. Ça peut ne pas être mu kwezi kwa mbere kuko birasaba yuko la loi sur la protection sociale ihinduka, kuko yavuga ko ari 100% y'umushahara, mugabo bariko barabikora ko muri fonction publique. Ivyigwa byatweretse neza yuko dushoboye kubaha au moins 60% ya leur dernier salaire net bishobora kudusaba 30 miliyari umwaka wose. Tubona yuko muri leta dutangiye gushyiramo 7 miliyari les 6 mois ONPR na INSS nazo zikagira effort dushobora kuronka 15 miliyari zikenewe kugira dutangure au moins pour les 60% ya dernier salaire net, kuko un certain moment ntabivuze neza. Iyo tuvuze yuko turi muri vision tukavuga yuko pilier ya mbere ari engagement de l'État, l'un des indicateurs iri muri vision yitwa leadership. Urukiye kuraba la définition leadership bivuga yuko c'est la capacité de mettre en œuvre les réformes umushef waba yashyize imbere. Uri ari réforme ikomeye cyane 5 ans ziraheze icyo kinatana kimwe cyakozweko. Niyama abantu bacavuga ati umukuru w'igihugu aravuga mugane bikurikizwa. Ni muri yo numbero rero twavuze ati uno mwaka dutangure kugira geste ya mbere, hama bisigaye tubanaye tugira ivyigwa vyerekana amafaranga ashobora kuzanana nye tushobora kubikora. Nico gituma hypothèse ya amélioration de l'accès aux services sociaux de base na protection sociale twagikoreyeko muri no budget asigaye ko turiko tuvyiga ko yabishuye kuja mu ngiro. Iyindi hypothèse twakoreyeko c'est la protection des programmes de c'est la poursuite des programmes de protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Protection environnement murabona yuko no munsi mu itegeko rivuga neza umuntu atazoca imikobeko, kuko icyo nta mafaranga gisaba. Ni umwene gihugu aca imikobeko mu murima wiwe nazoronka ifumbire. Murumva ko atamafaranga bizotwara. Contrepartie y'umwene gihugu nuko afasha leta mu guca imikobeko. Iki cya kabiri cya aménagement du territoire de façon sectorielle turiko turakora kuri sur le schéma national d'aménagement du territoire, kuko kino gihugu nitwabana tukibamo gutyo ingene abantu bubaka en désordre, ingene abantu bimba ubutari en désordre, ingene abantu batya gushira ama industrie mu mazu y'abantu en désordre. Bijya byo mu Kibitoke bya Buseko abantu bakoma induru muri presidence ni induru n'amakete atagira kwangana. Pollution ingane kwingana, nigirifise kwingana. Ibiro vya aménagement territoire hari amafaranga yakizwe ngaho kugira twerekane les schémas directeurs n'itegezo gukorwa. Muri Buhumuza bavuga ati ngaha ni hazokubakwa amazu, ahazokubakwa ibi, ahazokubakwa ibi. Ibyo rero turabisha kwingufu kuko avec amafaranga la Chine yari yatanze muri cadre ya forum Chine Afrique bari batanze 14 millions dollars, hariho 7 millions azoza za gusahiriza leta muri ico kintu kugira tugire le schéma national d'aménagement territoire. Dutegerezwa kwerekana aha abantu baba ni hehe, la délimitation ya les zones agricoles nizi. Tutegerezwa kwerekana les zones industrielles et économiques nizi. Tutegerezwa kwerekana les zones géologiques et minières nizi. Les zones touristiques nizi. Hama tuvuga ati nko mwitenga aha naho kubaka, aha naho wala ama infrastructure kugira twevite ko abantu bubaka en désordre. Bya byo kuvuga ivy'ama villagisation il faut ko tubikora dufise ibicapo vyerekana neza iyo twifuza kuja. Ivyo rero birafasaba amafaranga kandi n'amafaranga yabaye yatekanijwe muri no budget turiko turakorerako ko bizodupermettre kugira iki, kugira la mutualisation des terrains. Abantu bafise ko en moyenne un ménage fait 0,6 hectares mu Burundi en moyenne sur 27 000 km². Ahantu turima ni hato, ibisaba d'abord yuko dusuya kandi kureorganiza
bijya tuvuga by'amavilagisation il faut pas ko tubikora abantu bakabana nabo bakatuza duto il faut ko abantu bubaka a hotel baki bari imbere de terrain ama abantu baki bagira ama coopérative barimire hamwe mugabe byose bisaba yuko duhindura notre façon de ingene twara dukora ibintu naho bavuga ko barundi batabana muga dutegerezwa kubana nimufate hajya mu cyarama ukuntu hari hameze je mvuka mu Kamenge hajya twagenda yo kera tugiye kwamura y'imyembe hari yuzuye imyembe ibintu byose mugabo no munsi hajya nanzo zishika ibihumbi 3 ntibaza ko zo bazihari hajya hana nukuvuga ko bajya abantu bashize bamwe mu nivo imwe bo hakwira abantu bakahariba hayo nama reflexion tutegezwa kugira twerekane neza yuko turi muri dynamique ya développement muje turiko turakora byose iyindi hypothèse tukorera ko kandi iri très important no muri engagement de l'État iki kintu cha renforcement de la transparence budgétaire et de la bonne gouvernance ainsi que la décentralisation des services publics. Narabivuze mu nama tuyabereye ngaha igihe abatowe bose hari habaye retraite. Il faut que tumenye yuko gouverner n'est pas un privilège. Tumenye yuko nous sommes des serviteurs. Amafaranga abayaduhaye sayi wacu ko tuyakoresha ko dushaka. Dutegerezwa kwerekana neza amafaranga nyine yakoresheje ikintu cya transparence budgétaire. Nk'ubu ndi muri finance par exemple, twashyizeho dusanga ari ibyo birarane bya 230 miliyari. Twateguye amafaranga 80 miliyari muri finance yo kuriha abo bantu. Twateguye mu maministère tuzuriha abantu. Mu kuriha il faut pas yuko nza kuriha gusa umuntu afise gifacture kinini. Kubera tuza kuburana ku mugoroba. Cye nibegera abantu bafise amafacture igihumbi, nk'ubu dufise abantu bashika 57 batarenze umuriyaridi n'inusu. Abo ndabarishe mbande zangorejeje abo bantu. Mugari wundi muntu afise facture ya 300 miliyari ugasanga amara yose bakiba muri umuntu umwe. Ni turi transparent mu bintu dukora. Ikindi kintu cya bonne gouvernance na makeyi dufise tuyakoreshe neza. Apana gusira facture. Exemple ndi kumaze imisi ndiko ndatanga. L'année dernière, il était prévu la construction de 300 zones pour 79 milliards. Chaque zone avait un budget de 220 millions. Chaque zone, 220 millions. Elle est construire et équiper. Niko activité yari libérée. Uno munsi, amatwa dusumira. Izimaze gwera zima 200 quelque chose. Kandi amafaranga yarasohotse wese muri finance. Kandi c'était construire et équiper. Hanyuma ikibazo cyambaza cya nyuma. Umwe wese aherereye aho muri zone avamo. Muke mugenda muturabire yuko ijya zone yubakishijwe 220 millions. Iyo ni devoir à domicile mu dufasha mukazoduhinyisha. Kuko iyo turiko turabivuga abantu bibaza ngo turiko turataka abantu canke ni kugira turefreshise ko tegeza ikintu cya bonne gouvernance. Hanyuma la décentralisation le dernier point. Iyo y'amafaranga 220 millions twa twayahaye zone ikacihamagara bane igihugu bakazana amabuye bakazana umusenyi na main d'œuvre bakayizana ajya 220 millions twari kuboka ama infrastructure menshi. Or ni avantage ya décentralisation muri ama hypothèse tuko turakorera. Indi hypothèse c'est la modernisation de la gestion des finances publiques. Ibi bintu byo kurihira abantu mu maboko. Murabona ko twabizanye mu ikawa induru no munsi batwagiriza ko ari twege twishe. Or hasohoka amafaranga abantu bayatwaye mu maboko hakaduga imiduga yo kuja kuriha. Amafrais de mission akaduga. Abayatoye n'abatayatoye bose nitwabenye ngene bimeze. Hari kindi kintu mutari muzi. Bajya bari ku centre de transit. Icyo bita maseti. N'umuntu yajya mu mitumba gatozi kawo ono ya SDL kanaka. Akacavuga ati akabwira umwene gihugu. Transport ko ari genza kuyigira ngenda gukata 2 kilo. Camwibaza ahantu hashuye abantu 50. Twacha dusanga hageze ko turiho uyu muntu ugasanga ubu twarasete afisi ibiro vy'ikawa byinshi bisuma umwene gihugu yarimye. Mugalo fait ko no munsi ibintu byose biri digitalize umuntu tubari ha directement via limikashi wa mu intermediaire nasuya kuboneka. Icya kabiri baba izuriye bamwe batanga imigwazo yagenda akabagurira imigwazo twakuye ikiro kuri 1350 tugitwara kuri 2800. L'objectif kuko mwibuke ko la finalité ya vision c'est l'amélioration des conditions de vie de la population et la réduction des inégalités. Nukuvuga ya mafaranga twadugijeko il faut ko uwarimye amushikira. Mu ntara ya Ngozi tugiyeyo twasanga umuntu afise 800 millions ari umwe. Twamubaza ati twereke neza ivyo bita ivyo aho ari niyo kawa.
mu nyuma bamaze kubona ko twashyize mu bintu byo kuriha dukoresheje gutya twaca dusanga n'abantu bagiye baraha imigwazo swate yakimuguriye ku gihumbi yamuhaye anga hageze kuriha amafaranga yose akaca muzako. Ibi rero bisaba yuko dukoresha uburyo bwa none. Mu bigori murabona induru tumazemo iminsi, les informations batanga sizo nuko uno munsi igituma abantu bari agite uno munsi nuko ata amafaranga abona arinze kuvuga ngaha kuko kubavuga umenga nikoso munagize. Uno munsi amafaranga bahora batwara mu maboko nibikunda batuzanira amaliste muri finance kacirunka amafaranga mu mabanki bituma wa muntu yishira hagati na hagati tumukuraho. Ivyo tutegeza kubikora. Ibi byose cyo decentraliser système de gestion des finances publiques dushaka gutwara mu ntara ni kugira amafacture yose naduge muri finance. Ibi byo nicyo turakora kugira twerekanire ko turashiraho la modernisation de la gestion des finances publiques. Ibi sans doute bizogabanya amafaranga yahora poterera mu nzira. La politique, il poursuit de la politique fiscale incitative pour l'investissement dans les secteurs portés de croissance. Nous kuraba rero kintu cyitwa la qualité de la dépense. Amafaranga yose ngiye kuduza muraza kubibona muri budget nicyo nza gushaka mu nyuma ngaha mvuge les grandes allocations twagize ingene zagiye mu bintu dans les secteurs portés de croissance. Kuko ngo gufinansa mission y'abantu 30 bagiye mu Bushinwa ngo bagiye kugira ama visite ainsi de suite. Le même montant ndayitwaye mu kugura amase urumva yuko impact atari cyo kimwe. Ivyo rero muraza kubibona byo turakora. Développement ya partenaire régional et international, il faut que tuzana amafaranga avuye hirya no hino. Hanyuma enfin muri hypothèse dukorera ko resellement de la politique monétaire à travers un nouveau cadre politique monétaire basé sur le ciblage de l'inflation. Recours à la banque centrale, il faut que tuyikuramo. 2026 25 26 kwemeye ko tarenza 10%, mugabo target dufise nuko 2027 atarufaranga gwa avance dusaba muri BRB. Nico gituma ngona i développement ya marché des capitaux iraba développer kugira turabe yuko tugira ama financement ya mashasha ari innova. Ivyo nayo niyo ma hypothèse twakoreye ko hanyuma tugiye kuraba rero ama disposition mashasha canke yabaye modifié au niveau de recettes na au niveau des dépenses twagiye turazikora. Hariho au niveau des recettes dans le cadre de l'élargissement assiette fiscale hari ama article yagiye araba modifié ayandi nayo akaba introduit kugira renforcer le contrôle et le suivi des recettes des dépenses. Iya mbere twashizemo article 58 kirabujijwe yuko umuntu wese aronka isoko rya leta aza kwimporta ibintu dusanzwe dufise en quantité suffisante et en qualité mu Burundi. Mugabo à une condition à prix égal. Namba son prix li meilleur par rapport aux autres importa. Tuvuga yuko babigurira ngaha. Bica bigabana la pression sur les devises. Ico ni cyambere. Article 77 sur taxe à 10% sur la valeur en douane ya alcool éthylique. Ifise objectif zibiri. Objectif ya mbere no kugira ni matière première bakoresha muri bya saporo. Ni kugira tugabanye inzoga zica kwica amagara y'abantu. Ica kabiri nuko tudoza amakori. Nicyo twayikoreko ni article 77. Article 31 iravuga neza biya vya pré-bourse. Ikibazo cyo cyabagijwe n'abanyakubaha bakinguza amateka bagejwe commission yamaho vya finance ati strategie muri ko murakoresha ni yihe nuko ubu recensement yaratangiye kuba y'abantu baronse yose iyo pré-bourse amacha to compara na fiche d'officier muri fonction publique turaba bagaruka muri base de données ya fonction publique hama dutangure hama no message tuvuga si taxe tubagira ko ni kugira bashoye gufinansa bari inyuma y'uwabo nicyo tuko turakora hama l'impact twayikoze ko yashaka kuduha presque 500 millions ni twatangura kuyikoresha neza iyo ni article 31. Hanyuma hariho article 61 aho dusupprima les exonérations à l'importation des produits. Izo produits turazivuga ziri kuri article 61 navyo nyine bizoca bituma tugira la préservation de devises na augmentation ya chiffre d'affaires des entreprises locales ko dushaka nazo nyine tuzifashe. Ikindi kizotuma tuduza ama produits non fiscaux muraza ama société ya leta menshi cyane natanga ama dividende. L'article rero 85 iravuga umuntu wese atwara société ya leta à 100%. Imisi 30 izohera ataravuga le bénéfice yaronse kugira dushiye kuyaffecta. Tushobora dukonsidera yuko le bénéfice yose yaronse yose zuciba affecté comme étant ama dividende ya leta. Ariko kugira tubashiye ko pression mazi baragira ama compte hakiri kare baya certificat kugira dushiye kumenya ama recette tuzoronka. Ndashobora gutanga exemple nka Brarudi yategezwa kuduha 5 milliards muri premier trimestre. Kandi biranditse neza muri loi de finance. Mugabo waduserukira muri conseil d'administration
arapermeta yuko bagira rapport à nouveau kandi twe twayiteze mu ma produits non fiscaux urumva kandi c'est en contradiction n'ivyo leta yavuze. Ikindi naco nka Bralud nka Regideso yari maze imyaka myinshi presque 3 idacertifia les comptes nana une semaine iheze kandi muzi ko ari dushama amafaranga menshi mugabo tukumva hariho 151 milliards 150 milliards kuri konti ata amafaranga turiko turabona. Ubu on les contre yuko ama dividende baza barayaversa de façon régulière. L'article 101 il avuga ku vy'ubutare à travers l'OBM nuko tubona la part de l'État. Rero ubu turavuga ati OBM itegerezwa guha OBR chaque mois la liste des coopératives ziriko zirimba ibabwira na production naho basanzwe bakorera kugira tuduze ya makori. Hanyuma l'article 142 na iravuga l'obligation y'imwe vyo kuronka titre foncier digitalisé iri sécurisé. Les statistiques muraza kuzibona ko ikibazo cyabagijwe naho nyene twiteze 30 milliards mugabo dukoze neza turashobora kurenza iyo 30 milliards. L'article 77 ya surtaxe ya 10% iri appliqué kuri alcool éthylique l'impact yayo ni ya 2 milliards 500 millions murumva yuko atari amahera makeyi cyane tuba turiko turagira. L'article 128 une redevance de sûreté de 2% sur la valeur des importations il est opéré sur ama produits yose à l'exception des produits pétroliers zuri nama produit amwe ajya mu ambassade n'ahandi iyo nayo izodupermeta kuduza amakori lo l'impact yayo iri izoshobora kuduha 15 milliards en termes de recettes. Il y a sur taxe il y a 10% sur la valeur ajoutée sur la valeur en douane il est opéré sur les fer à béton ko dushaka yuko duproduise ya société ko rakora ama fer à béton ngani ibindi byose ya 8 mm à 32 mm izodupermeta kuronka un impact ya 300 millions y'amarundi bikuri article 161. La mise à jour y'amarosete ava mu majedi hazard ibintu byo kubetinga n'ibiki byose